Ego. Uranazi gendana? Ego. Tava tangizi iwe. Uyu ni yani Santana? Yani Santana. Uyu ni yani Santana. Abo bose no bakuri. Uyu ni uyu ni Oleg. Ego. Uri ndenande. Monna Walda nande. Uyu unyi. Mugatananigwa nambari. In the laundry. Laundry. Uri laundry promote. Mugatananigwa. Amana uyu ni Monna Walda. Monna Walda. Uri gucapande. Hera uyu. Uyu ni il défonce les comédies. No ndavuza asuku. Ndavuza ndabiri biri bakora kugirako. Ni Kiriku. Inde Kiriku. Uri Kiriku. Kiriku amukone serene neza urabona? Kiriku ni sawa kweri gasa neza ga Kiriku. Bose ndabanda bigira. Uyu ninde? Uyu ni Mutima. Mutima na komedi. Izake umfashe. Undi muntu urumva je urashaka kucapa ugatinya. Undi muntu ushaka gucapa ugatinya arinde. En fait bari babiri. Bidondo na uracapa. Ariko narabacapa. Bidondo mujama nuramucapa. Ujya yiwiwe rero. Ya bidondo. Ataza kumanika. Urabona rero watu wenyewe nimeogopaga sana. Hata hivi nimewachapaga lakini. Yari Big FIZZ. Yari FIZZ na Monna Walda. Urazi ya Bentura. Ya Bentura. Monna Walda yaraguteye. Rero muri prison mon ami. Si heza. Ariko si mu kuzimu gusa. Ni haryoshe. Ego. Ni wawezi kutia mbere. Hello, turi mugwi MCC. Twashaka kubatumira muri concert y'amashimwe Voice. Izoba itariki 4 z'ukwezi kwa 12. Kuri CLMX Odeon Palace. Isaha ni 16h gushika 19h. Hazoba hari abaririmbyi badasanzwe batumiwe nabo muri amashimwe Voice. Kwinjira na amafaranga make cyane ibihumbi 10. Turabatumiye mwese. Nta mpamvu nimwe mufise yo gusiba, abwira mugenzi wawe, abwire mugenzi we tuze tuhahurire. You are welcome. Jambo niwe. Urashobora kuba umaze gucapka cyangwa se utaracapka. Gucapka bavuga gucapka ni kirundi cyo. Cyangwa se ushobora kuba baramaze kukudesina cyangwa utarakudesina. Hari umujya bamaze imisari ko training on social media, kuri social media. Bambe bamaze kumumenya abandi baranamumenya by the way. Reka namukubwire, namukwereke. Ararembeje abantu bacapa, abarundi bose, abastare bose arabamaze. Akimskendo, meze neza. Ndakubona. Cha umujama vraiment. Shakwa ari mushasha kuri social media ariko arabuza amahoro abantu vraiment. Akimskendo ko bien. Niko poa. Meze neza. Yego ndashima. Ndakubona. Na mimi nakubona. Ikirundi Kiswahili. Byose. Nari kujye kubona indirimbo waririmbanye na nanuzenya na nabi dondo. Abaganga n'abadada birashushe. Bare ibintu nyene vyingidi zingana uko kabisa. Mama. Nene umusanzu rumuririmbyi, urumukomedien, urumuchamake je nkora byose. Nafanya byote. Niko na njaa na hasira kutoka sana. Ubizijambo yo kuibera umustar. Mimi ni underground mwenye niko na hasira sana ya kupasua. Nishapigika sana ama kitu kama cha 12 niko mu carrière hivi. Naka 12. Uri kurondera gutobora gusa bikanga. None ubustar bukurondera mwiki ko uhiga mwiki? Pao connection mimi kwa mfano kama kazi sina kazi na kazi mfise. Na unaona gisi wengine warendaga service sikupataga gisi. Sikupataga gisi ya kwenda service. Kandi none kuja muri service byasaba yuko ufise connection. Kenye barituambiaga abajene tuze turareka ibintu by'amarigara tugakora akazi. Je rero nahisemwe rero gufata akakantu ndabishiremo serious rero kugira nyene ibintu byo kudesina. Nifanye kama kazi sio yo tu. Mva ni byinshi. Okay. No kuririmba ndaririmba niko gusa sikuleta gitari. Urakwita gitari? Na gitari genda kwenda gicuraranga bien ça. Kuri YouTube yawe witwa nyina Kimskendo. Kimskendo official. Ntegeze no kubura muri n'amateatre n'ivyi. Byose. None kubera iki yakimvangatiranye ibibi? Ndiko ndirondera abansema kujitafuta. Kwirondeza. Kwirondeza. Ndiko ndirondeza. Niko najitafuta penye patashika ndo hapo.
nakubwiye ko mfite inzara kandi akazi mfise kabisa none ubona neza yuko ivyo umaze kwirondeza umaze kuca mu bintu bitari bike none ibiko birafata ari byo kuducapa twahengamije isura abafise amazuru angana ukayagira imitwe ukayihingeka amaso ukagira ibintu bitoroshiye ibyo byo gucapa byarafashe vraiment kutokana tuna muziki ni kama hawakunionaga sikupataga promotion nyingi sana na hivyo tu lakini naona kama huyu muga wo gucapa kweli ni sawa mbona ari sawa kweli normalement urazi gucapa neza urabizi canke bijya bitanguye nyene nk'ubufariseri nzo gucapa vuba vrai nzokumara akimureka turangira aho nyene uriko uracapa ide kwanza yo gucapa yatanguye he kuri Facebook tujya turavumye sana nimeanzaga mu 2010 yani 2010 yani nilikuwa niko mu 10e wari mu 10 nilikuwa nasomea hapo Chibitoki so kuna wakati nimechoraga professeur wa matematiki ilikuwa ni temps libre lakini nilikuwa nadhani atakuja sasa akakuja deja nishachora ile boro kutablo wamaze kumuchapa wachavye mwigisha alikuwaga nari nziko aza gusiba uyo musi hanyuma akapitana ingie yarinjiye gusa kiafesa akimu tisoro nikatoka nje wari wamuchafye neza cyangwa wari mukubise kunye n'ubufariseri nyine nigaje ndacapa neza man ndacapa neza none hawari demanu aho rero niyo naciye mbona yuko mfise ikintu muri wewe utarabihagarika nikaanza sasa vitu ya muziki kupenda muziki kunaenda ku centre jeune Kamenge kufanya nini hivyo lakini nikabiachaga nikabirudia tena mu groupe moja tulikuwa ndani ya mtakuriano ya huko chini nikachoraga mwanamke mmoja nikachoraga mwanamke mmoja alikuwa anajita endo mzuri wa kundi sana alikuwa anafinyaga kila mtu kwa ule uzuri wake Mungu akujalia uzuri sio unafinyaga watu nikasema wewe nitakuchapa wewe ndaanza kukonesha ego pale napo paka ikabeng sana groupe ikachangamuka nachenda nikabiacha tena sasa ubu rero mfa ni ibintu biri muri jewe automatically kwa ni ibintu biri muri wewe ubu rero wabigarutsemwo watangiye gucapa nde nawe nyabacapje ba Big FIZZ Satbi Kugira watanguranye Satbi watangiye gucapa ideye kumucapa Satbi yaje gute byaje ko nyene wari uryamye tena ni kwanza yani blague na squari blague gusa kujya mcharo abantu kwa mimi napenda kucheka sana napenda na kuchekesha watu ngoma shaka abantu bagome batwenga basi nabigize gusa par hasard mais asubuhi nikakutana fasi yote Facebook fasi yote panaja ile picha ya Satbi mbele na manager wa Satbi achia bishirako si umuntu wawe hivi tumbe biko serie eka abandi sibitike mtu mva uranose ifoto yawe irasirkiye abantu bose batangiye gupostinga ifoto wacafye byarakuryoheye sana ariko kuri wewe birakuryohera ntiwagize ubwo watsi mbega sadbazo vyakira gute mbega bizogenda gute gusa imana Mungu ni mwema sana amenisaidiaga wowote ule mwenye nilikuwa namuonesha yarabikashamo neza yarajifatamo neza yararyoherwa nawe nyabamona wanda bose hata kama ONGB ariko yarungika gusa aka emoji gatwenga nasema merci gushima atokaramadzi ariko kubera kudashize ko aka logo ka Kimsken ugira abantu bazarabona ati kumbe ibintu bigogwa n'umuntu kanaka ko ngaha umuntu ashaka kugatira ko arabyine ariko arabyitira logo iriko ego uranazigendana ego logo tabo ngiziwe uyu ni Ani Santana uyu ni Ani Santana uyu ni Oleg uri ndenande Monna Walda nande uyu unyi ngiyatananigwa nambari in the laundry uri laundry promote ngiyatananigwa amara uyu ni Monna Walda Monna Walda uri gucapande uyu ni il défonce les comédies no indefensa asuku indefensa ndabiri biri bakora kugirako
ni kiriku. Inde? Kiriku. Uni kiriku. Kiriku wamukone serene neza urabona? Kiriku ni sawa kweli gasa neza ga kiriku. Bose ndabanda bigira. Uninde. Uyo ni mutima. Mutima na komedi. Izake umfashe ikintu. Kampanya yarambwiye ngo azoma kado. Kubera ikintu nari ko ari inyegeza. Tena hapa ameposti sini mchore tena nikamuchora. Tena champagne. Azogwa vraiment champagne nta kibazo kiba FIZZ azogwa kweri kado. None gashaka kumeka vyamuryoheye. Urero kurashira ko logo rero. Urero kurashira ko logo ni. Urabona i arobase ni akim de skendo. Skendo. Okay. Naka bya bindi bashira ko bire binini. Ego. None i gahunda yo kuguma. Nukuri vraiment jewe ngomba ndabigire nk'akazi. Mbe nabandi baragusaba bacape. Benshi n'abastare benshi. Bagacishamo ati askino gucape. Badondagura gusa. Asivyiza gusa okay. Peut continuer quoi. Urabona yuko bose bagenda babipostinga arabasize mbwira umu artiste muri abo bose maze gucapa. Umu artiste wacapye arakugora gucapa. Yarinde. Arakugora bibaye ni foto yiwe nigera ndazi sinzi. Nta numwe gusa ijya foto ya Landry ni umengo naragize 10 minutes gutwara 10 minutes urumva musaza ni gutwara ni minute 5 ni 7 au minimum 5 quoi. Okay. None bisigura yuko abantu bose bashaka kubacapa. Abantu bose bashaka kubacapa like no kuza no kubacapira mu ama design ibiki byose urabikora byo kumpome byo kuruhome wapi wowe rero kuducarura gusa comedy gusa byo gucapa bya kumpome nta bindi kandi si bose sifanyagi bote ndiko ndagirira abantu turi muri entertainment gusa nk'urarindira utwakse two mu mashow tuzoba nk'uko aratamba umukubita aho rero hapo nakuwa nishapanua sasa juu na shida ya watu wenye wanaweza kanisaidia ma materiel na mabike zinaisha leo ndo taniuzia bike stilo inaisha vraiment stilo kandi zagutwara nk'imishatsi yanuze nk'ijya mishatsi nabonye ya mishatsi ya olege yaragutwara ikaramu nyinshi cyane vraiment nikuko imana mujya mukamera bana wanje yo gutwara iyo ikaramu cyerera ku mushatsi urumva baba we none kubera iki ari abantu muri Tanzania nakunda kubibona muri Tanzania zahe bagipanya ugasanga arafashe utu emoji afashe utuntu ariko arapostinga abantu tukavuga agacapa nk'utuntu nk'agapopi agashaya no kumucapa na Rais Magufuli birebire na President Magufuli arayipostinga kuri Twitter yiwe biraryoha uri kuriyumvira ko kuzogira nka journal tuyoba y'aba artiste n'ibibavugwako nk'ubu par exemple ugasanga uguriye journal journal iyo skendo rero ni dukuru gusa tuzi ko turavuga uno munsi ibintu biravugwa nibi ugakwitako akantu kanaka urako nk'ubu turi muri Coupe du Monde aba ibyo ba Neymar n'abana byose ugabishira kumva bitwete binapita unabitse iyo projet umugabo urafuse byokunda gusa bisaba uburyo bwinshi ibinomba muda na bo ni financement juu hiyo mapapier panakugana na mautiage ya kuchapa jemoresha ikaramu gusa isanzwe panakuka pako ma crayon biki umva ni utiage ziri complete lakini mwenye anaweza kujitokeza kanisaidia tukafanya hiyo business na kazi nakandi abantu bavyumve neza yuko iyo ari business komeye cyane kuko narabibonye mu bindi bihugu nko muri Kenya hari ama journal y'udupopi y'utuntu gucarura abantu show biz in short kuko abantu attention impamvu amafoto yasirikiye cyane ari abantu en bref bakunda gutwenga bakunda kuryoherwa bakunda kuguma bisamarira turi muri monde abantu barushe turiruhiye abantu bafite byinshi baruhishije mu mitwe ubuzima inoti ukiyumvira amafaranga ukiyumvira ibiki umva bigasaba gustress ariko rero ufise umuntu nta Skendo aguma acapa utuntu tutwenza abantu ni good Skendo bamaze kwicapa vuba cyane kubera baguma babinsaba ndaguma gusaba reka nzo kwicapa nta kibazo
vuba cyane akimse tkorogagi iri zuru giruko urabona amaboro amatwi uzogashirako nukuri amatwi uzayavyimye uzobishirako bakimse cyo rancapa canke abantu ntibarabona ifoto yawe sindagucapa na urantinya yuko turi muri quartier imwe nuzohava umfata nzokumanika none ndagucapa ariko rero navyumvise ari umuntu yanyandikiye ngo mwizaga nawe ndungimira ko bamaze gucapa ndakurungikira ibyo bamaze gucapa cyo barancapa kweri ndiziye ngoma ndababona kubabona bose nabonaga mwe wote gusa ndapoesha undi muntu urumva je arashaka gucapa ugatinya ubundi muntu ushaka gucapa ugatinya yarinda amfete bari babiri bidondo naracapa ariko narabacapa bidondo mujama nuramucapa ujya yiwiwe rero ya bidondo ataza kumanika urabona rero watu wenyewe nimeogopaga sana hata hivi nimewachapaga yari big FIZZ na MONNA WALDA urazi ya Benturo ya Bentura MONNA WALDA yaraguteye ubwo muri prison MONNA mi si heza ariko si mukuzimu gusa ni haryoshe yego ni wawezi kutia mbele yego Nikekani kawaza tubyoge. Aho umaze gucapa FIZZ na MONNA WALDA. Hapo ilikuwa bado niko nataka waza. Chape sasa. Okay. Mutama nawe ashukia nawe nyene rakazi. Ariko rero nikapita naomba Mungu juu mimi ni Muislamu. Timana fashi. Mungu nisaidie kweli ibi tubikwe poa. Ariko byace bigenda neza. Urabona ko abantu bavyakiriye neza bro. Mva bace batwe. Abantu benshi baguma bavuga ati uyu muntu yitala ntipfubusa. Icisha Burundi twibaza yuko abantu bose tuzobaririmbyi. Abantu bose ari ngombwa baba abakomedi. Abantu bose ari ngombwa baba journalist. Abantu bose ari ngombwa kandi aho bikunda kupfira ni nkuko nyene nkubu urikugira utuntu nkutwo nariko numva urukura nidoga ngo hari abandi batangiye kwiga barapeti nabonye reka ndamuvuge ku izina nabonye Coli the Magic yashizeho umupeti umwe sinawenzi ngo yamucafikiye nawe nyene ariko ikintu kizokwerekana none ifoto yawe ni giki ikintu abantu bakugira atachi wanje razwi no atakama ni style arobase vraiment tachi wanje irazwi ari ifoto uraho uvuga ati uyu ni akimskeni sinyatira ukirudiria ndani banafungwa unafungwa kabisa ni bigumu sana kurudiria sinyatira none urikugira gute kiro Partage ibikorwa vyawe ega kano nakazi kashaka kuzogutugira umuryango icyo gusa batakujaga bazoza ibananire bagende okay tayari juu mimi ndo nilikuwa wa kwanza kucreate hivi vitu hapo biko binakuaga lakini mimi ndo nimekuwa wa kwanza na hiyo itabakiaga tu hivyo yani habitageukaga ingorane nuko rero kubi developer akimskeni gira ubi developer gira ubigire n'ibinini ndarondera support support rero ushaka ni reka duhereze ibyaro cyacu ngaha ibyaro cyacu uramuna aturabye yaryohewe ati mimi nataka kuwa manager wangu sani Attention TV. Aba subscribers bari nk'ibihumbi ijana niho buramo abantu babiri aha kuri no unaona hizi foto ndo penye capacity yangu inaishia. Lakini kuna watu wenye wanaonaga vitu yako. Haje over majina yibona mu bintu byinshi. Wona soka mimi naweza nikaona hapa kumbe mtu aishaona kule tayari. Abantu rero bafise ama vision. Ya kufanya kitu kikubwa karibu kweli. Ndikorana. Yeah. Okay, by the way jereka ndabaheze ide abashaka kuinvestisa muri ibi bintu. Kuko abantu bashaka kuba urumva wowe uvuga uti je aho ngarukira naho nyene. Numega noguma nicapira abantu nyene ni postingira nihugera. Ariko abantu bacapa je ndabahanura abantu bazi business like business ko tumaze kwinjira muri business turazize. Ibintu ngene bigira business. One ikintu nagusaba nuko wogerageza ku munsi ugasohora ukabigira nka journal ukabisohorera akantu kari special unomuze ugahindagura utuntu ejo ugahindura utuka nako urukura chapa kusama porte yacu ariko Burundi abastari ni bake ega Burundi abastari sene bake bazohera bose uzotagwe gucapa ibiki uzoja kucapa abagenero bazokumena reka aho nibakora ko n'umusazi atinya n'umusazi atinya nyina urumva rero ilfo rero umenya ati
ibintu nivyaheranze cankora iki ifizo cukora rero tujara amafoto y'amashow uduki abantu batandukanye kunuko hama rero uce wagura imihora ugira bon journal ça veut dire quoi nimba ushobora gucapa uyu nuyu ushobora gutereka nsape Ile-de-France na gasore barabanye bakubwira ntujambo ugasanga akora gapostinza abantu baratwenze akujya aba memes memes wal ugasanga kutujambo dutwenze rero wewe maze kubona neza yuko ufise capacité yo gucapa utuntu nk'utwo abariko baraturaba rero ati boca babishira mu business gute umuntu yozana kimashini gisora journal biri simple mu Burundi nta journal dufise abantu bafise ibinyamakuru basora journal agasoka journal spécial ya ma comédie umuntu akamenya ati ku munsi hasohotse journal ivuga ibi ku artiste ku munsi havuze uvuga amakuru yo ariko muri journal basi magasirikira mu bantu bo tugura cyane mu isoko mu kinama yo journal cishije muri comédie muri comédie abantu bo twenga bo ryoherwa bo zisoma bo zigura hamwe abantu bose batangara abantu babizi barabizi ama journal wacu journal za Renouveau n'izindi abantu barazigura kubera ari vya politique kandi bya babiri serious kandi babiri mu gifaransa ariko journal ije mu kirundi kandi iri n'udupopi iri mu entertainment bro nazuka piga hela sana n'aba manager ko baravyumva abantu bose nibukebuke umuntu gusa nigufata kimashini kimwe agikubitako agaca afata iyo business n'umuntu mazoshaka gufasha akimskendo jewe niwaho no manager idare supporting zumbwira ati zake tumwegera duha ama idea ngene tubikora cyenzo cyanda bikwereka hama rero ushaka rero gukuronka amanimo ya telefone yo ni 69 82 69 82 94 iyo niyo nimero iri ngo WhatsApp. Ego. Okay, voilà. Kimskendo renda gushimire cyane. Merci. Twakoranye neza, bananyucapa abantu neza. Ndaza ugucapa. Shalom ni Eden Banga kuva muri Rebo y'amashimwe Voice. Nashaka kubatumira muri concert yitiriwe amashimwe 2022. Hazoba hari abatumire batandukanye MTC Alvera Muhimbare na twebwe nyene tugize amashimwe Voice niho tuzoba turi. Apere nibigira John Giraneza Thierry Rakoze twese tuzoba duhari ku bwanyu. Murahawe kaze cyane ntimuzosibe bizotangura saa 10 gushika saa 1 z'ijoro. Kwinjira n'amafaranga 10,000, VIP 30,000, ushaka kuduterera azoba ari ku mafaranga 50,000 kuduga. Hariho akabijya ku bantu bazogura itike avant yuko concert iba, bazogabanirizwa amafaranga gushika ku bice 30. Murahawe kaze cyane, muzoze muri benshi mwaraheza.